Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu akaba ari umwanya rero tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru ariko aravugwa mu gisata ca politike. N'amakuru tuza kugaruka cane ku bihejeje gutangazwa mu kanya gato gaheze nabegere cane umushinga amateka Agathon-Rwasa. Ni inkuru iza guhimbara bamwe mu bayoboke biwe, bamwe bamuyoboka kuva mu myaka ya mbere ahagaritse urugamba rw'umuheto, nako kandi ari inkuru itaza kunezera cane bamwe mu bayoboka umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD harimwo n'abandi batandukanye. Gusa ico tugiye kuza kubabwira mu kanya gato kari imbere mw'idonido y'ano makuru nuko umushinga amateka Agathon-Rwasa yashikirije ko mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 ndetse no mwaka w'ibihumbi 2027 abari badafise icizere cyuko bazomubona mu matora yimirije muri iyo myaka yompi bose kuri ubu no babwira ko yamaze gutangaza ko ayo matora azoyitabira. Muti vyefashe gute? Nivyo tugiye kuza guca irya nino aho uri hose rero mu gihugu c'u Burundi, mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize ubumanuko, mu buraruko, mu burengero ndetse no mu bumanuko, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye, mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bisagara bigize intara zitandukanye, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. N'amakuru tugiye kugaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike mbere no ku mushinga amateka Honorable Agathon-Rwasa. Abari bazi yuko Agathon-Rwasa atazokwitaba amatora yimirije kuba mu gihugu c'u Burundi harimo ari mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 ndetse n'ayo mwaka w'ibihumbi 2027 bose kuri ubu no babwira ko yamaze gutangaza ko azitabira ayo matora. Gusa ivy'imikenyuro azokoresha kugira ngo yitabire ayo matora, bamwe banavuga ko CNDD-FDD yamaze kwiganzira inzego zose zizaba zirabaga n'amatora twari twayimenya. Vyose rero bikaba vyaratanguye kunyuka muri uyu mwaka, aho vyatangaje ko kwigenekerezo ya 8 ukwezi kwa gatatu y'umwaka w'ibihumbi 2024 hari hatangajwe ikoraniro kaminuza rya Seneri Ingozi ryatoye mukuru mushasha w'umugambwe Nestor Girukishaka. Uyu akaba yarabaye uwugira gatatu ahawe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kurongora umugambwe wa Honorable Agathon-Rwasa. Ari no havuye ibibazo bitandukanye mu barundi bo mu mirwi itandukanye, bamwe bati ese kubera iki koko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD utinya cane Agathon-Rwasa? Kuva Honorable Agathon-Rwasa ahagaritse intambara muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2008, urugendo rwe rwa politike ntirworoshe. Kuva ico gihe CNDD-FDD kamufata kari we mukeba rutura ifise muri politike. Imvo nyamukuru abahinga mu vya politike batangaza ko ari imvo zitatu zituma Rwasa atinywa cane. Ya mbere nuko CNDD-FDD ngidashobora kwiyita ko ari wo mugambwe wonyene wagwaniye abahutu mu Burundi. Birorohera kandi CNDD-FDD kwagiriza izindi migambwe ifatiye ku njyane za kahise, ariko ngo ntishobora kubikoresha iyo hageze kugwanya Agathon-Rwasa. Iyo hageze kandi kuvuga ngo ivy'ubutwari bwo ku rugamba rw'umuheto, CNDD-FDD ntironka ico ivuga igeze imbere ya Agathon-Rwasa. Canyuma kibabaza CNDD-FDD nuko ngo Agathon-Rwasa ari we ashobora kuvuga ivyifuzo vy'abarundi bo mu mpande zose muri kino gihe, ku buryo ishobora gukwega, ku buryo Agathon-Rwasa ubwiwe ashobora gukwega amajwi ya bose. Ndetse kandi ikintu cyatangaje cyane CNDD-FDD ndetse ikanagitera ubwoba ni ivyabe mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020, aho vyavuzwe aho batangaye baravye amajwi Agathon-Rwasa yaronse mu duce turwiriyemwo abatutsi. Ikirengeye vyose kandi nuko hari amaraporo yemeza ko Agathon-Rwasa yatsinze amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020, vyose ngo bigatuma CNDD-FDD na Evariste Ndayishimiye batiyanganira gusubira guhiganwa na Seneri ikomeye bene Agathon-Rwasa mu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2027. Aba n'abandi rero baribaza vyinshi cyane. Ikibazo cadutse mu mirwi itandukanye nanone inyuma yaho Agathon-Rwasa mwakiye umugambwe Seneri ni imikenyero mishasha cyangwa se umukenyero mushasha Rwasa iyo bagiye kubura kugira yitaba amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2027. Gusa igiye imaze kumenyekana muri aka kanya nuko
ayo yose azoyitabira. Bamwe bati ese azoshinga urundi runani? Amategeko mashasha vyo ntavyorosha. Ese azoshinga uwundi mugambwe? Ese azogirana amasezerano n'uwundi mugambwe? Ese koko CNDD-FDD razi ko ico Agathon azojamwo cose ari c'abanywanyi biwe bazokurikira? Ubwo we izomureka ashike aho yitoza canke nawe iramufitiye iyindi migambi mibi kurusha ivyo kumwaka umugambwe? Ivyo navyo nyene abarundi ngo bakaba bavyitega nk'uko bivugwa. Ni mu gihe benshi mu bakurikiranira hafi politike bavuga ko imigambwe itandukanye ihambaye cyane muri demokarasi. Ni mu gihe kandi nk'uko nabagejeje ko mu nkuru yanje yabanje kuri uno munsi ari uko mu nama yabereye mu gihugu c'Ubusuwisi, inama y'ishiramwe mpuzamakungu ONU yayiteranye ico gihe mu gihugu c'Ubusuwisi nyene i Geneve, bavuze yuko umugambwe hariho batangaje ko umugambwe CNDD-FDD ukwiriye kureka n'indi migambwe nayo ikaza kagira uruhara muri politike y'imbere mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyaravuzwe nk'uko nabigarutseko. Imbere y'amatora y'umwaka w'2010 haremwe umugambwe FNL Iragi rya Remy Gahutu. Ubutegetsi bwari bwiteze ko umugambwe uzoshobora gucanishamwo abahoze muri Paripehutu, ariko ntaco vyahinduye. Abanywanyi bagumye inyuma ya Rwasa. Nyuma y'amatora y'umwaka w'2010 Agathon yaratswe umugambwe FNL uhabwa Emmanuel Miburo. Ico gihe Miburo yahawe imbonera zitaba ikoraniro kaminuza, nawe aratangaza ko akuye Rwasa. Mu nyuma vyarabonetse ko Emmanuel Miburo atabanywanyi yashobora gukura inyuma ya Rwasa. Umugambwe warahawe Jacques Bigirimana, ariko naho nyene ntaco vyahinduye. Imbere y'amatora y'umwaka w'2015 Agathon yafatanye na Charles Nditije nawe yaheruka kwaka umugambwe UPRONA bakora urunani Amizero y'Abarundi. Vyarabonetse ko runo runani rwaciye rukomera. Ni ukuvuga ko mu gihe abadafise umugambwe Agathon yitoje agumana abanywanyi biwe bose. Igitero ubwoba rero n'ubundi za ndongo zo muri CNDD-FDD. Mu mwaka w'2019 Agathon na bagenzi we bakoze umugambwe mushasha bita Seneri. Mu kanya gato cyane uno mugambwe wahindutse umugambwe wa kabiri mu gihugu. Gushika nawo mu matora y'umwaka w'2020 abarundi bari mu gihugu baruhijwe n'intwaro za CNDD-FDD bose bahaye amajwi Agathon. Ubutegetsi ngo bugakoresha ubusuma bukomeye cyane kugira ngo CNDD-FDD yo igumane intsinzi nk'uko bivugwa. Muri uyu mwaka rero Agathon yaratswe umugambwe Seneri uhabwa Nestor Girukishaka. Ico benshi bibaza ningene Nestor Girukishaka yari kuzokwitaba amatora y'umwaka uza w'2025 ndetse n'umwaka w'2027 mu gihe CNDD-FDD hari ingingo ngirimo irahinyanyura muri no minsi yuko nawe ashobora kuzobura vyose akamera nk'ingata imenye nk'uko bija bivugwa. Bamwe bati ivyo Agathon yasajije gutangaza mu mwanya rero igisigaye no kumenya umukenyero azakoresha kugira ngo yitabe ayo matora yoba ayo mwaka w'2025 uza azoba hurikiyemwe abashinga amateka n'abakenguza amateka, ndetse n'umwaka w'2027 azoba ari amatora y'umukuru w'igihugu. Mu yandi makuru kandi reka tugaruke ku myaka, aho kuri uyu munsi igenekerezo ya 24 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024 imyaka 8 yarayiromanye umumenyesha makuru Yohani Bigirimana anyurujwe. Kwigenekerezo ya 22 mukakaro umwaka wa 2016 inyuma y'umutaga umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana yaranyujwe n'iperereza ry'u Burundi ageze i Bugarama muri komine Muramvya, aho yaragiye kwitaba umusore yitwa Abel ahishakiye. Nuwo Abel yahavuye anyuruzwa inyuma y'indwi zitatu gusa. Yohani Bigirimana uyu yavutse mu mwaka w'1979 ku musozi wa Muganza muri komine Gisagara wo mu ntara ya Cankuzo. Yatanguye gura n'ivyago yiga mu mwaka w'ishuri w'1995 ndetse n'umwaka w'1997 aho yari yiga kuri lycée Rusengo mu Ruyigi. Imana yaramurinze ntiyasiga ubuzima mu ntureka zabereye kuri iryo shure, ariko zahitanye se wabo yitwa Bernabe yari yiga mu mwaka w'8 kuri iryo shuri nyene. Nyuma yaho Yohani Bigirimana yabandanije amashuri yisumbuye muri college communale Gisagara be na lycée Muyaga.
Ibi vyago yabonye akiri mu mwaka w'indwi vyatumye Yohani Bigirimana yinjira mu muhari wa CNDD-FDD akiri mu mashuri yisumbuye. Ico gihe CNDD-FDD nayo yari ikiri ku rugamba. Abamwibuka ico gihe bavuga ko yari umunyeshuri aciye ubwenge rwose ku buryo yama aba uwa mbere, akagira kwiga no gukorera umuhari wari ukiri mu ntambara. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 Yohani Bigirimana yinjiye kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko, akaba yayivuyemo atanye urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse. Kubera umwete udasanzwe wamuranga, Yohani Bigirimana yabangikanije ivyigwa vya kaminuza n'umwuga w'umenyeshamakuru kuri Radio Rema FM. Iyi radio ico gihe yafatwa nk'iradio ya propagande y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Yohani Bigirimana yayikoreyeho imyaka 4. Abamuzi mu kazi nabo bavuga ko rwose yari afise umwete n'ubwira bidasanzwe ku buryo yagumye aduga mu kanya gato mu mabanga yarajejwe aho ku radio. Ako kazi ko kuri Rema FM yari yafashijwe ku karonka na mwene wabo Leonidas Hatungimana yavugira Perezida Nkurunziza be na Willy Nyamitwe yarajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuva rero mu mwaka wa 2014 ibintu vyagiye bihinduka. Yohani Bigirimana atangura kubona nabi amabi n'amarorerwa akorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, kandi ntatinye kubwira bagenzi we uko abona ibintu. Mu mwaka wa 2015 Yohani Bigirimana ntiyagiye mu myerekano, ariko yagumye yemanga ko adashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ikiringo yabona ko giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano yi Arusha. Kandundura Yohani Bigirimana yafatwa nka murumuna wa Leonidas Hatungimana, yari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, akaba ari no mu bafashe ya mbere mu kwemeza ikiringo ca gatatu. Ni nawe kandi yarongoye umugambwe PD Girijambo uhurikiyemwo bahoze muri CNDD-FDD biyamirije ikiringo ca gatatu. Ivyo vyose rero vyatumye Yohani Bigirimana yinubwa bikomeye gushika naho afatwa nk'umwansi w'igihugu. Mu kazi yo bari yaburabujwe bikomeye ku buryo atara akinatumirwa mu nama z'abandi bamenyesha makuru. Mu nyuma haraduka ivyo kumutera ubwoba. Imbere yo kwakirwa rero mu Murantunge, aho rero iyi radio ituririwe yaciye akora mu kinyamakuru Info Gralac imbere yo kwakirwa mu kimenyesha makuru Iwacu kuva muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2016. Inyuruzwa ryiwe rero muti ryo bari yaragenze riti: kwigenekerezo ya 22 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2016 Yohani Bigirimana yagiye Bugarama muri komine Muramvya guhura n'umusore yitwa Abera Hishakiye. Yohani Bigirimana ntiyarazi ko uyo musore yakorera iperereza. Ageze Bugarama rero Yohani yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza baramuboha, bamutera mu modoka y'iperereza baca batera bamujana i Muramvya. Kwera ico gihe ntawe urasubira kumukubita ijisho. Umuryango we nawe wahavuye uterwa ubwoba bikomeye urata uromoka nyuma y'udufaranga abakozi b'iperereza bawuriye ngo bariko barondeza uwabo. Wa Abera Hishakiye nawe akaba yarahavuye anyuzwa kugenekerezo ya 11 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2016 nyuma y'indwi zitatu gusa Yohani Bigirimana abuzwa irengero. Abera Hishakiye akaba yarafatiwe mu Kamenge aho yari yahamagawe na Olivier Nibitanga ari umukozi yari mu bakozi b'iperereza banyuruza cyane abantu nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2015. Ubu akaba ari buramatari w'intara ya Rutana. Abera Hishakiye yari yaranakoranye cyane na Olivier Nibitanga akirongoye iperereza mu ntara ya Muramvya. Inyuzwa rero ry'umumenyeshamakuru Yohani Bigirimana mu nzego z'igihugu harabaye imvugo zo gushinyaguriza umuryango we Willy Nyamitwe we yavugira Perezida Nkurunziza, kandi yari yarigeze kuba umugenzi wa Jean Bigirimana atatinya kwandika ko yagiriza ko Jean Bigirimana yatwawe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bacafuze ubutegetsi. Imyaka 8 rero iraheze leta y'u Burundi iterekanye yashize uyu mumenyeshamakuru w'ikimenyeshamakuru Iwacu. Ikimenyeshamakuru n'ubundi mu minsi yeze naco carimwo kiraca mu bihe bitoroshe. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe n'adushikiriza usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.